bariko barakuroga wewe kugira ngo bakugirire nabi, barara amajoro bariko baraguhiga, ikuzimu barara amajoro bariko bategura inama zo kugirira nabi, mugabo ukaryama guhera saa 3 z'ijoro, saa 4 z'ijoro, saa 2 z'ijoro kugeza saa 1 z'igitondo. Uri umukristo udafashe n'iminota 3 n'iminota 4 n'iminota 5 yo gusenga, hanyuma ngo uzohabwa kunesha gute? Ni wasenga cyane uzonesha cyane, ni wasenga cyane uzotsinda cyane. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane nawe, ndakuramukije cyane aho uri hose. Shalom to you, amahoro y'Imana abane nawe. Ndagushimiye cyane wewe uhisemo gukurikirana ubutumwa bwiza. Umugisha wa Yesu Kristo ube kuri wewe, amahoro ava ku mwami wacu Yesu Kristo abe hejuru ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana ikugirire neza, Imana ikube hafi, kwiteho kandi kwitwararike, kandi ikugirire neza. Wandike amen cyane, uvyakire muri commentaire. God bless you. Yesu Kristo akugirire neza. Nitezwera Justin we mugiye kubana muri kino kiganiro ubushobozi bw'ijambo. Tumaze iminsi turi ku ijambo, tumaze igihe tuganira ko, kandi nizera ko riko rirahembura bifasha n'imitima y'abantu. Twasonye imirongo 2 yonyene kandi migufiya, ariko ifise ubushobozi bukomeye cyane, yahezagiye umutima wanje. Nawe nizera yuko kandi nifuza yuko bishobora kugufasha kandi gahembura umutima wawe. Ni mirongo 2 yonyene twasonye mu Bitesalonike ba mbere igice cyaho ca 5 ku murongo waho wa 16 na 17 niho dusoma. Haravuga ngo umunezerwe iminsi yose, usenge ubudasiba, having joy every day, kugira umunezero iminsi yose. Hano Bibiliya isa nkaho iriko iradutegeka cyangwa se iratwobrije cyangwa se iraduhanura cyangwa se irakumvisha ko dukwiye kunezererwa iminsi yose, kubera ko without joy, ata munezero, biragoye kugira umutima wo gushimira Imana no guhimbaza Imana. Louange na adoration ntibishobora kubaho mu mutima udafise umunezero, udafise amahoro mu mutima. Umutima udafise amahoro, udafise umunezero, guma wiganyira, widoga, Mana wampevye, Mana ntunkunda, Mana ntunyibuka, Mana wantaye, kuki wavyemeye, kuki. Donc umuntu adafise amahoro, adafise umunezero, biragoye ko ashobora guhimbaza Imana cyangwa se ngo atazire Imana. Rero twavuze ku isengesho hani naho munsi, ndavuga ngo nta munsi wo gusenga uhari, nta n'umunsi wo kudasenga uhari. We have to pray always. Abarozi baraza agaciro cyane ko kumara umwanya bariko barasenga ibyabo basenga, kuko barazi imyanya yo gutanga ibimazi. Barafata amajoro, barara amajoro bariko barakuroga wewe kugira ngo bakugirire nabi, barara amajoro bariko baraguhiga, ikuzimu barara amajoro bariko bategura inama zo kugirira nabi, mugabo ukaryama guhera saa 3 z'ijoro, saa 4 z'ijoro, saa 2 z'ijoro kugeza saa 1 z'igitondo. Uri umukristo udafashe n'iminota 3 n'iminota 4 n'iminota 5 yo gusenga, hanyuma ngo uzohabwa kunesha gute? Ni wasenga cyane uzonesha cyane, ni wasenga cyane uzotsinda cyane, ni wasenga cyane uzoduga cyane, ni wasenga cyane uzotahura iby'imwemu cyane gose. Bibiliya avuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Abarozi bafata imyanya, baratanga amafaranga, they pay money kugira ngo batange ibimazi byo kukugirira nabi, mugabo no gutangira Imana ishikanwa. You can't even wumva umenga ukoze ikintu kidasanzwe, mu gihe abaguhiga abarozi bagufitiye inama mbi zo kugutangira, bakagutangira amafaranga menshi kugira ngo bakugirire nabi, kugira ngo batange ibimazi ku mwasatani, kugira ngo batange ibimazi ku bapfumu cyangwa se ku barozi. Ariko wewe ntushobore gutangira Imana kugira ngo nawe wishinganishe ubuzima bwawe. Ariko ico si cyo kinini yanagomba guhagarara ko today I'm on prayer, ibyo kumbura umuntu azoyifatira undi mwanya. Ariko uyu munsi ndi ku isengesho. Isengesho rirahindura, nico ngomba kuvuga ko uyu munsi rirahindura. Prayer transforms. Ninga utaraba transformed, ntago urashobora kuduga ku rugero rwiza rw'amasengesho. Uyu munsi ndabivuga, ariko nzoyibandanya no ku munsi ukurikira. Imana niya kugira ubuntu uzorabe video ikurikira. Ninga utaraba transformed, utarahinduka, ngo nimba wahora wiba uhinduke kuva ku rugero rwo kwiba usigare utinya kwiba, ngo ube transformed. Nimba wahora uri umuntu adafite ubushobozi bw'Imana, ngo uve ku rugero rwo kutagira ubushobozi bw'Imana ugere ku rugero rwo kugira ubushobozi bw'Imana, nturaba transformed. Imana ikongera inkomezi, ikongera ubushobozi, ikongera n'imbaraga zo kuba transformed mu izina rya Yesu. Nimba utaho hari icyaha wahora udatinya, ariko uyu munsi ukaba utagitinya kandi witwa ko ukijijwe, ntabwo uraba transformed. Usenge cyane ugere ku rundi rugezo kugira ngo Imana igutransforme, isengesho riguhindure. Ejo nzobiganiraho cyane, ariko reka ndagusengera kugira ngo Imana iguhindure kandi wige gusenga no gukomera kugira ngo ushobore kuduga ku rundi rugezo, ushobore kuba transformed neza mu izina rya Yesu, ushobore guhinduka. Mu yandi majambo, kuba transformed ni kuba kuva ku rugero rumwe ukagira ku rundi, cyangwa se guhindurwa ishusho cyangwa se iforoma cyangwa se shape cyangwa se uko umeze. Imana igufashe cyane. Imana
ndamusengeye umwene data, muhereze guhinduka, muhereze kuba transformed, mwuzuza ubwiza bwawe. Birashoboka ko yatewe kenshi akananirwa kenshi, ariko iyi ni indi opportunity. Mwami umwezi kandi umutunganye, wirengagiza ibyaha byose n'igisa naco. Uyu munsi umuhe kuba transformed, uyu munsi umuhereze gukomera no kuzura izindi imbaraga nshasha no gukomera ku rundi rugezo. Amavuta, imwemu y'Uhoraho, agakiza kawe bibe ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo Munyenazareti. Amen. Shalom to you. God bless you.